Haleluya, Imana imbazwe, Imana ishimwe cyane. Ni Papa Teddy muri kumwe, mu biganiro cy'ugwaruka niyo turi cyako Imamba TV. Uno munsi sindije nyene. Ndi kumwe n'umushitsi, umutumire wacu, namusabe idondora. Ambo, hi, murakoze cyane, ndabaramukije namwe Papa Teddy. Imana ibamugisha, nkuko abivuze, ndi umutumire hano uyu munsi muri studio z'Imamba TV. Mu kiganiro cy'ugwaruka ciza murankurikirana nanje ni kiganiro cy'ugwaruka ciza ndabaramukije mu izina rya Yesu ku mazina yanje nitwa Evangeliste Renova Ndayizeye ndakunda Kristo Yesu yambwiye nidondore muri sangi ndi umujene marié ndubatse ndafise umugore umwe n'abana babiri Imana ibamugisha cyane kandi nawe Imana ibamugisha Papa Teddy yantumiye murakoze cyane Evangeliste Renova. Nshigatoyi imbere ko ndababwira ikigwa tugiye kuganira kuno munsi nk'ugwaruka avuze ko ari Evangeliste Renova. Wewe yitoye gute ko ari Evangeliste? Yiyumva gute mugiye akora ikintu anezererwa? Abibamo gute mu gihe kino gihe inyamagara atandukanye ari myinshi cyane mugabo nk'umunyagwaruka iyo yitoye akabikoramo neza babiryoshe gusomba. Wowe wiyumva gute uri Evangeliste mu gihe ari abandi bakora mu yandi ma ministère atandukanye? Murakoze cyane ku kibazo ciza mumbajije. Bwa mbere uko niyumva nitwa Evangeliste jewe navuga ati niyo muhamagaro wanje ndumuvuga butumwa niyo mpano Imana yamaye mfise kuva kera kuva nkiri umwana muto natanguye ivuga butumwa cyane kuva nkiri umwana muto gose ntaranamenya no gusoma no kwandika ntabizi cyane mu buto bwanje bwose muri adolescence yanje yose nakuze n'umuntu nkunda Imana ndumuvuga butumwa nico gikukwa cyanje kandi ndakinezerewe cyane no munsi nifuza ko nzona gisatana imvizi zoze nkikora kuri so mwami mvuga ubutumwa bwiza. Murakoze gose nagomba kubwira kantu gatoyi cyane ko nyene Imana ihamagara ngiyugwaruka kwanyumviriza Imana ihamagara gutandukanye guhamagaye afise yakubwiye oya tawe ko umugije nyene ikindi gizo mugira ibindi azobikora. Mujambo ry'Imana hariho aho Imana igeze guhamagara Mose imugira agende gucungura gukura abana b'Israeli muri Egiputa. Ikindi gihe Imana yahamagaye Samuel we yamugiye agende kubacungura cyangwa agende kubabwira yamuhamagaye nk'umuvugisha mu cyo gihe. Uno munsi rero dufise sujet ya inkuramutima ivuga ni gute ugwaruka ngo kwiha agaciro. Imana yarashize mu mutima wa Evangeliste Renova ibintu bitari bikeya byodufasha ngo umuntu ashobore umunyagwaruka ashobore kwiha agaciro. Rero no munsi tuza kubivuga byose ariko mu biganiro bizokurikira azogenda abana twebwe niya bitwemera kugira ngo akomeze gufasha ivyo Imana mwishuriye kandi nawe nyene akabibamo. Si ibyo avuga gusa ku muntu mugana we ari agaciro. Turavuga no bakora umuntu iya agaciro arazi cyayi arazi uko ameze hazi cyashaka ntagomba gushika. Rero kumugira kino plate yacu ya Imamba TV n'umugisha cyane gose. None Renova Evangeliste ni gute uvuze ngo gwaruka bya gaciro ugombye kuvuga iki neza neza? Murakoze cyane reka nkuko abisabye Papa Teddy mwabivuze mwabibajije impamvu twasizeho ino ntumbero ya kino kiganiro canke impamvu Imana yasize ku mutima wanje izi nyigisho ni gute ugwaruka kugira agaciro. Intumbero canke nyamukuru canke umutwe w'icigwa nyamukuru nunyene wo gute ugwaruka gogira agaciro. Agaciro ugwaruka nagerageje kukavuga ukuntu bogira agaciro mu bice bishika bitatu mu gihugu mu ishengero no mu muryango aho hose natanze ko iyo ntumbero gute ugwaruka kugira agaciro mu gihugu mu ishengero no mu muryango. Intumbero nyamukuru ni gute ugwaruka gogira agaciro. Agaciro ni iki? Agaciro
ni ikintu kiba kizimvye, ni ikintu kiba nyene gikenewe umuntu aba akeneye gukoresha cikimazi. Rero ugwaruka rurakenewe mu gihugu, rurakenewe kandi mu ishengero, rurakenewe no mu muryango. Rero birasaba ugwaruka rumenye ni gute gogira agaciro, ni gute gohagararira agaciro. Ugwaruka ni gute gogaragara rugashika ku ndoto zago, rukagaragara rusa neza, rukagaragara bagwifuza bavuga tujya mu turamukeneye, wewe uri umujene bakavuga ati turagukeneye, igihugu kivuga ati turagukeneye, ishengero rikavuga tujya mu turamukeneye, n'umuryango ukakwishimira kuba ugufise, ukavuga ati dufise amahirwe ko dufise uyu muntu naka, ko dufise no musore twarose Imana yaduhaye mu muryango, ko dufise no mwigeme. Birasaba rero tumenye ni gute twogira agaciro. Niyo ntumbero nyamukuru natanze muri zino nyigisho nyini cyane ndende nkuko yabinyemereye, nanje by'ukuri ndavyemeye igihe bazontumira zoza, kuko nitwe bivuga byose ngo tubiheze. Twatanze ibice byinshi bigize kino cigwa cacu, gifise ivyigwa bishikandwi, kandi twifuza yuko kumbure tuzovuga ko uko tuzogera turatizwa umwanya Imana ikatwongera ibihe vyiza. Yesu aba umugisha. Amen. Umunyagwaruka ariko aranyumviriza canke ariko arakwiganiro canke tunakibona haci imisi, umvise yuko ni gute tugiye kumara imisi ko turiga, ni gute wogira agaciro, mugabo agaciro kandi uko ishengero irakurindiriye, igihugu kirakurindiriye, n'umuryango urakurindiriye. Uno munsi siniza kuvuga ingene wogira agaciro umuryango wawe canke mu ishengero ryawe canke mu gihugu, imbere ko woshika aho hose ukagira agaciro muri aho hose tuvuze hatatu, ubanza ugira agaciro wewe. Ishengero niryo hinduka udahindutse, igihugu nicyo hinduka udahindutse, kandi n'umuryango niwo hinduka udahindutse. Rero evangeliste renova uyu muntu, uyu munyagwaruka renova, kugira ngo abe umuntu w'agaciro, agira agaciro. Wumvise, wabonye ko bameze gute? Murakoze cyane ku kibazo mbajije. Ubwa mbere nkuko abivuze tuza kuvugana ku gice cya mbere gigize izi nyigisho zacu zerekeye agaciro kugwaruka. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere nacise nk'utwo amajambo uvuga ati uwo ndiwe, ndinde. Naragishizeho ko nyene ndacandika, ndibaza mu gifaransa kivuga ati qui suis-je, ndinde. Wewe rero uri kurankurikirana ushaka kwibaza ati urinde, ndinde. Wewe icuri ucunyishura ati ndi umusore, ndi umwigeme, ndakunda iki, nkunda gukora ibi mu buzima bwa misi yose. Icambere birasaba ko umenya uriwe. Hama wewe ukurankurikirana muri ino ntumbero navuze ko uwo ndinde muri ibintu by'agaciro, kugira ngo ugire agaciro birasaba yuko ubanza ukamenya wewe uriwe. Uyu muntu agomba kugira agaciro, mbega ninde? Agaciro kuba kamubereye, burya yo bari karegereza kugira agaciro. Bwa mbere na mbere uriwe no kumenya neza yuko wewe icuri, nimba uri umujene, nimba uri umusore, uri umwigeme, icambere birasaba ko umenya icuri, kandi ico curi ukabanza ukagisuzuma icuri kari cyiza, hama ukacugira agaciro. Kuko hari uburyo umuntu ashobora kuba ari bidahesha Imana icubahiro. Nkuko bimeze uno munsi tuza kungwa n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana tuza kurongorwa kuri gugwaruka, ntiduza gufata umwanya munini cyane guza kuja muri Bibiliya ngo tusome. Bwa mbere na mbere reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Musiguzi ibice 11 ku murongo wa 9. Havuga ngo ewe musore, nezererwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ibyo byose. Turasoma kandi mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, icete cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4, turasoma ku murongo w'11.
haravuga ngo wame ubwiriza ivyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore bwawe, ariko ubera bizera icitegererezo mu vyo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye, gushizaho nzozira. Wame ugira umwete wo gusomera abandi abantu no kubahanura no kubigisha, ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo bavugishwa n'Imana mu kurambikwa kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo bishire ku mutima vyamemwo, kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Amen. Ni amajambo y'Imana rero. Bwa mbere ubanza kumenya uwo uriwe, ni ukuvuga ngo ugwaruka, witwa ugwaruka nivyo, shaka gutera intege ubwa mbere kuba witwa ugwaruka, uri umuntu w'agaciro. Kwitwa ugwaruka uracafise ingoga, Imana iragukeneye kuko igukoresha, kuko witwa ugwaruka. Birasaba rero ko nimba witwa ugwaruka, agaciro ufise no munsi niko kazogutegurira icyo uzoba ejo. Ni gute none wewe ushaka kuba wogwanira agaciro kawe? Ni gute wokabamwe? Nibyo tuza kubona imbere, tuza kuvugana ku gice kivuga ngo ukonsa jewe. Muri rusangi rero wewe ukurankurikirana, mwene data ukurankurikirana, nimba uri umujene wubaha Imana, shaka kubwire ngo abajene ugwaruka birakunda ko gubaha Imana kandi rukagendana n'Imana neza. Nibyo tuma kuvugana ko aho abenshi bavuga ko ugwaruka drakizwa batagendana n'Imana, jewe ndivuga ko narakijijwe nitwa ugwaruka. Imana iranshoboza ndatsinda ingeso zose mbi zihanze ugwaruka. Imana iranshoboza muri adolescence ndayirengana amahoro. Nawe kurankurikirana, banza umenye ko uri uw'agaciro, kandi umenye ko bishoboka ko ushobora kugendana n'Imana, Imana ukayubaha bigakunda. Yesu bamugisha cyane. Arakoze gose Evangeliste va atubwiye amajambo akomeye cyane kugwaruka, ko rukwiye kumenya abo ruri muri bande, ubutandukane bwanyu, ubutandukane bw'ibyo mukunda, ubutandukane bw'ibyo mushaka, nibyo bigira ibintu kuba byiza. Akora bivuze neza kwimenya uwo uri, kumenya icyo ushaka, icyo ukunda, kumenya wowe icyo ungene umeze, kuri umuhungu ukunda gusenga cyane, ukunda gusenga, umukobwa urakunda ibintu bikorwa, urakunda kuryama cyane, urakunda akanyama, urakunda inzoga, urakunda inkumi. Kumenya ibyo byose, kumenya ukuri biragufasha kumenya n'ingene ushaka cyane ntugashikire. None umaze kumenya, mbega kwimenya, umenya ibyo byose, hoca kurikira iki? Okay, bwa mbere umaze kwimenya